Hello. Bon, je ku bwanje nihereye ko nitwa icishatse Gimala nkaba ndi copilote wa Faida Filbert akaba nawe nyene ashobora kwivuga amazina. Nkuko yavuze namaze kumuvuga muri abarundi. Ego twebwe turabarundi. Abarundi bamwe muri benshi bari ngaha muri ano mahigano. Iki vuga nk'ukishimira kuba muri abarundi muri aya mahiganwa mpuzabitsina. Aya mahiganwa igituma twe twishimira nuko mu bindi bihugu bataronka akaryo ko kuvyakira iwabo kandi batabakinyi benshi bafise baserukira igihugu. Mugabo twe turishimye ko turabarundi kandi tugakina n'umukino tuzi kandi ukinwa n'abazungu hanini. Twebwe rero ni iteka rikomeye ku gihugu cacu kandi bakabona yuko turiko turitanga muri uyu mukino. N'abapilote b'abarundi hamwe n'abandi b'ibindi bihugu muri Kenya, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi muravye mubona ugereranije n'ibibuga musanzwe mufise hino n'ingereza hamwe n'ibindi bihugu urwego bigezeko mubona muburiki kugira namwe mushobore kuba abantu bashobora kuja mu mahiganwa za Amerika ndetse n'ahandi. Twebwe ikintu tubura ahanini twohimiriza amasosiyete yuko yofata mu mugongo abahariste kuko twebwe turi twenyene ntidushobora kuvyishoboza. Turakenera uburyo bunini kugira dutegurize imodoka, nico gituma duhimiriza amasosiyete prive bakayinvestisa muri sport ya hari. Ubugize umwaka wa kangahe mwisabira no mahiganwa? Aha mu gihugu cacu n'umwaka ugira gatatu turonka aya mahiganwa ya hari international du Burundi. Umwaka mubona irihe tandukaniro ugereranije n'imyaka? Itandukaniro rihari n'ayandi mahari ahari yo mu mwaka uheze nuko abunye mu mabarabara hariho changement. No kuvuga yuko harimo udutego tumwe. Bashimire murakoze. Sinzi ko ushobora kugira haje namwe bijanye n'irari no mwaka. Naje bayita Faida Filbert nkaba ndi pilote. Nkuko copilote wanje yabivuze cyambere kimwe turashimira umukuru wacu w'igihugu ndashimiye Evariste uko nawe arakunda ko abene gihugu nabo berekana ubumenyi bafise mu byo bashoboye gukora. Rallye rero iri mukino uzimbye kandi ukomeye cyane cyane ukora nawe nabifise n'anyamahanga. Uko urabireba nka twe nk'urukwa rw'iwacu ko dusi n'abandi usanga benshi arabara abazungu mbwa natwe nk'abirabure ingufu zacu si kirenga. Hakenewe rero ko amasosiyete cyangwa abandi bene gihugu bose bahimirizwa bakumva ko kwe gushigikira abene gihugu. Nk'ubu twamaze gutsindira twebwe amahiganwa menshi n'imigo byo hanze tumaze gusohoka inshuro zine aho tugenda bose twaraza n'ubushimwe bikondeka ko igihugu naco naco kiba cyasohoka imandi makungu. Rero ndanashimira kandi n'uturongoye muri club y'iwacu Ezeneshana bodahengesha kuma dufata mu mugongo kugira tugume dutera tuje imbere. Tugasaba rero ko imiryango yuguruye amasosiyete bazi batwegiye cyane n'abandi badufashe gutera impungu natwe izi modoka abandi bafise zikoma komeye z'amakarito nationale naho dushobora kuzironka kugira nawe twimunganye gatoya tuduge kandi gatoya. Murakoze. Turashimire cyane. Murakoze. Muri bibihe turimo ayiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose kazi muri Aiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri Aiga News. Mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718175. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Aiga News. Ntucikwe n'amahirwe. Aiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.